Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ku Ikirere Kizoba Kimeze kuri wa kabiri Igenekerezo rya 13 ruhuhuma mwaka 2024 mu gitondo hitezwe imvura nkeyi mu ntara za Rumonge Bururi hamwe na Makamba. Ikirere kirimo ibicu vyinshi naco citezwe mu ntara za Cibitoke Bubanza Muramvya hamwe na Rutana. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza, Muramvya na Gitega, aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 15. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge, Makamba hamwe na Rutana. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru bizoboneka mu ntara ya Cibitoke aho bizoba biri kuri degrees Celsius 31. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 n'iminota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 23 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.